iri zina n'ubushobozi. Pawulo na Sila bari mu gasho baririmbye bari muri iri zina, inzuki z'ivyuma, ibinyororo, atanyundo, atasiyameto, sifise umwanya wo kudondora ingene bino vyuki bavyuka vyariyukuruye mugamura ririmba. Ngomba soma amajambo y'Imana, nipfuza ko ngiriko ndasoma munyumviriza cane kuko nta mwanya mfise wo kuza kuyavuga k'ibintu vyinshi, mugabo bikeya mvuga niwaza kuba wumvise ivyo nasomye bikeya mvuga uraja gutahura. Sabera umuntu wese ari ngaha yumvirize ngisoma, duce tutinga Bibiliya twakira insiguro y'umwanya muto, duce dukora ca gikorwa. Mwavuze namwe ngo muri abakozi b'ishenge, none murakora ko mbona n'abasivye ibikorwa vyo kuwa kabiri. Hari ubesera bumva nimubona uriya kanura umuntu atigeze aja mu bikorwa kuwa kabiri, indwi yaraheze kuriya wabesera ubumva se mugana wanye navuga ngo ni umukozi w'ishengero nawe asiba n'ibikorwa. Dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice c'indwi duhere ku murongo wa 37. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice c'indwi murongo wa 37 no duhera. Ndagiye gusoma mu izina rya Yesu. Abashikayo batevye munyumvirize. Ari umuntu tuvuze Yohana cyera mutanguriro arondera Yohana. Sinkunda kuvuga inimero za Bibiliya biramukaza ishengero, nawe urazoca urayisoma umenye Yohana yaherereye. Inzuzi z'ubugingo 37. Nuko ku munsi uherukira ya minsi mikuru niwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemerera ati nambara ufise inyota naze kuri jewe anywe, unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ivyanditswe bivuga. Ariko ivyo yabivuze kuri mpwemu, uwo abamwizera bagira bahabwe, kuko mpwemu atari bwatangwe, kuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Bamwe mw'ishengero bumvise ayo majambo bati nukuri uyu ni wa muntu avugishwa n'Imana. Ndasubiramo, bamwe bumvise ayo majambo bo mw'ishengero baravuga bati nukuri uyu ni wa muntu avugishwa nande. Mu yandi majambo abantu ntibari bazi ko ari Yesu ariko aravuga bo mw'ishengero bamwe bo mw'ishengero saba mu kabare bo mw'ishengero avuze ivyo vyose amaze gusoma bihambaye. Bamwe bo mw'ishengero tutanganca mbaba bamwe bo mw'ishengero atari abo hanze, atari imbaragwa, atari abapagane, bamwe baririmba basenga bashobora kuba bafise n'agatebe nohoye. Ntibamenye ko ari Yesu, baca bavuga ngo yoba ari umuntu umwe mu bavugishwa n'Imana 41. Abandi batubniwe Kristo, abandi batoya mbega Kristo yovigarira. Usome Yesaya 9:6-7. Munyumvirize cyane nsoma, sinja kuvuga ni majambo menshi. Yesaya 9:6-7. Kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu ninde? Kandi Bibiliya iragoye. Duhawe umuki, vuga iyo zina rimwe, umuki, umwana. Duhawe iki? Umwana. Uwo mwana ninde? Yesu. Ibi bifise insiguro ndende kubera ko yabanje kumwita umwana no kugira ngo agirire ikimazi abamwizera n'abamwakira. Sindinda kubisobanura uyu munsi. Duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa izina rya mbere
wacu Yesu gitangaza rometete mujana Imana y'ubushobozi umukama w'amahoro ahugeza amahoro araboneka aho urimo barangwa n'amahoro turagwaye kaze muri uyu mwanya muto Yesu usubire wamamare ugira ingufu mu mitima y'abicaye hano dufashamira ububasha bw'umwijima twugaca amarembo y'ikuzimu dusambuye inama z'abadayimoni zose ngwino wamamare subira umenyekane mu izina rya Yesu n'aya majambo y'Imana mfise singomba guteba cyane mu majambo mfise umwanya ngomba mvuga gusa teme yoroshe igizwe n'indome zine ngomba mvuga teme ivuga ngo Yesu vuze wiki inde Yesu iri zina Yesu mfise umubabaro mwinshi cyane kubera
iri zina n'ubushobozi. Pawulo na Sila bari mu gasho baririmbye bari muri iri zina, inzuki z'ivyuma, ibinyororo, atanyundo, atasiyaneto, sifise umwanya wo kudondora ingene bino vyuki bavyuka vyariyuguruye, mukamuraririmba abari mu gasho kabatayimo, mukatangura indirimbo babose, mukayiheza babose, igikorane kigahera. Yesu gomba mpetse agomba nugurure ngo mwinjire, ariko ndugurura ngo mwinjire. Mwana agomba ndababwire abapantekote muze dusubiremo, muze tubwire n'abaguranyi n'abacokoranyi n'indyarya n'ibirandamuke barirarira bagendana isari inzigo, ivyo murimwo ntibibana na Yesu. Muca musigarana uw'inkuru uwo mwumvanye batama ba kera n'uwo mwasomye mu gitabo, nawe coba Bibiliya. Gutunga Yesu, gutunga agakiza zifise umwanya. Yesu abahezake. Yesu urera, urakayangana, uragororotse, uri kwitapata, urira, urirayirayira. Yesu wongere wamama, co mukamama, co mpaya makorare yose yitavye igikorano agasubira akagendanira izina rya Yesu, abadayimani bakabimenya. Yesu ngwino wiyerekane nk'Imana, ubasha bwawe bumenyekanire mu bakubaha, usubire uronke ikibanza mw'ishengero mw'izina rya Yesu.